kugira rero umukenyezi n'umwigeme bashobore kubahirizwa mu gateka kabo, bashobore gusonerwa, bashobore kureka kugwa muri bene iyi mitego no gushurashuzwa nk'uko vyirwa birakogwa, nuko abarundi turonka abategetsi bashobora kubahiriza agateka k'abakenyezi n'akabo bigeme. Ikindi cokogwa nuko imbonerakure zofutwa mu gihugu. Imbonerakure ntizifatwe nk'abandi barundi kugira ngo niyo bakoze amahano bashobore guhanwa. Hanyuma amategeko yagomba gukurikizwa, ubutungane bukigenga, igikoresho c'umugambi uri ku butegetsi, ibi vyo kudahana canke vyo gukoresha ubutungane bigafutwa burundu. Ivyo rero vyose kugira ngo bishoboke nuko haboneka iyindi ntwaro itandukanye n'iy'abadede yirirwa irakinda igaramye mu gukorera amahana abarundi. Mu kurindira rero ko ivyo biboneka, abakenyezi n'abigeme tubasaba gusubira kugendera ku mico y'abarundi, imico y'ikirundi, iriya mico y'abarundi twigishijwe na basokuru. Abakenyezi n'abigeme nibamenye ko hariho ikizira, bagerageze kwifata no kwirinda muri bino bihe igihugu kiri mu magume, muri bino bihe igihugu kiri mu ngorane, muri bino bihe igihugu kirimwo ubukene n'inzara biteye ubwoba. Ivyo bigaheza bikazobafasha kwirinda kugwa muri bene iyo mitego birirwa baragwamwo yabo babakoresha ayo mahano, ako kabi kabishe ko gushurashuzwa ku nguvu.